Jésus s'est rendu simple. Ni gute Yesu yicishije bugufi. Muri Bibiliya y'ikirundi bavuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Akahe karorero? Exemple y'ukuba umuntu aciye bugufi, exemple y'ukururuka, exemple y'ukuba naho muri umunyacyubahiro, icyubahiro cyawe ntugikoreshe ngo kiremera abandi, ariko icyubahiro cyawe abantu bakikubonemwo mu kwicisha bugufi. Umviriza aya majambo araryoshye cyane. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Hariho uwundi mutima, hariho iyindi nyifato, hariho iyindi nkoro umwami wacu Yesu Kristo yakoze. Yari afise umutima wo kwicisha bugufi, kuba umuntu asanzwe, kuba umuntu yiyoroheje, kuba umuntu ataremera abandi, ariko bamubona bose bavuga bati uyu muntu yuzuye ubwenge, yuzuye inkomezi, yuzuye imbaraga, ijambo ry'ubushobozi, mugabo araciye bugufi. Mugire wa mutima wari muri mwebwe, wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Hariho ibintu tudakwiye kumirako, hariho ibintu tudakwiye gufata ngo tuvyumireko, tubifate bitume ushobora gukandamiza abandi bantu. Oya, Yesu ariko arigisha abantu, yabwiye abantu ngo ubukuru buva mu gukora, ubukuru buva mu gukorera abandi, ubukuru buva mu kwitaho abandi, ubukuru buvaho mu kubabara abandi, ubukuru buvaho mu gukorera kuba umuja w'abandi. Niko yabwiye bene Zebedayo, niko yabwiye intumwa ziwe. Aranababwira ngo nimwagiranira urukundo, mugakundana, umwe wese agashira imbere mugenzi we, umwe wese agakorera mugenzi we, ivyo nivyo bizobaranga ko muri abigishwa banje. Umurongo wa gatandatu avuga ngo, umurongo w'indwi, ariko Yesu yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu. Kuba uri patro mugabo ukaca wifata nk'umugurano. We yari Imana mugabo yifata nk'umuja, yifata nk'inyambukire, yifata nk'umuntu asanzwe wo hasi. Ariko yisiga ubusa, yiyambura byose abisiga ngaho, ayisiga ubusa ari zero, yabira ishusho y'umugurano. Il s'est comporté comme un esclave, kwabira ishusho nk'iy'umugurano. Yumvura umuntu yoba atunze cyane akaca yifata nk'umuzamu wiwe, umuntu yoba atunze cyane akaca yifata nk'umuboyi wiwe, akagenda kuyaga nabo, akururuka, akumviriza abakozi biwe, akururuka, akumviriza abana biwe, akururuka, akumviriza abantu bo hasi, akururuka, yisiga ubusa. Kwisiga ubusa, yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano. Umurongo munani avuga ngo, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rufu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ni ivyo bintu byo kugenda yicisha bugufi. Umurongo wa 9 uvuga ngo, nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina rirengeye ayandi mazina yose. Kubera iki? Kugira ngo, ni ku murongo wa 10 uvuga, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru n'ayivyo ku isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zivugwa mu isi, icyarabu, igikorowani, ikigiriki, igifaransa, icyongereza, igiswahili, ikilatini, indimi zose, ikiyapani, indimi zose zivugwa mu isi, zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Je répète, ko Yesu Kristo wenyene ari uhoraho. Hari abantu badashobora kubitahura. Hariho nabigisha ko Yesu ari numwa, hariho nabigisha ko Yesu ari numwe iruta izindi numwa. Muganga Bibiliya ivuga ngo ba indimi zizoca zatura ico gihe
indimi zizoca zimenya ico gihe, n'abazogomba kuvuga ngo Yesu ni intumwa ntibizokunda ko babivuga, kuko uwaremye izo ndimi niwe nyene azosuka ubushobozi butume batura ko Yesu ari uhoraho. Babigomba batabigomba bazopfukama hama bavuge ngo Yesu ni uhoraho, kandi indimi zose zize zature Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Imana izoca yumva yuzuye icyubahiro abantu bariko baravuga ngo Yesu nuhoraho, Yesu nuhoraho, Yesu nuhoraho, Yesu nuhoraho. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane.